Imana ishimwe kubona nakubonye kandi naje nizaniye ishugwe rishaka kuma hama ishugwe rishaka kuma ibirundi biragoye mbo utaze kirundi akirundwamo naramubonye ndamushima turashimana ariko siniyumviriye ko ari inzu ifise uwiyinjiramwo ni sister kumengo wa Jamari What? wa Jamari nimba bavuga gute kirundi mana ya watamariwe Nibisanzwe kuguheba nibisanzwe Arahevye burundu mama naragukunda urukundo narakweretse ariko ino munsi nagwamagaye nka surprise kugira ngo andi avyumve canke abibone nazo mbona handi hama yumvire ko ari kwa kundi nyene oya siko duteye ndarahinduye imirisho twarabihevye ibintu nk'ivyo onya twarabihevye pe naje nari kugwara umutima wapi ndabihinduye imisi n'abasheri babiri andi jewe kubera iki mukunzana ngatigeze ambwira tuje gukora kandi ko gatigeze ambwira wenyene ko bashwaye na Brown batavye yigeze ambwira urumva yashimye kuza kwivugira ngaye imbere ya kamera basi nagende STV every story matters. Isho nukunda itanga mumeze neza rero boss umeze fresh sister urashaka kuma kabizo kwita mabasi naco bitwa maka ntumara amazi nukuri uramara amazi nafata gusaba ndiko oya bizo yonga n'umugenzi araje ko atacipfa bizo yonga ni wowe umare gashaka tutumfata ushakiye bari bumfata ngaho wow ntaco bitwaye bro onya vraiment nukuri ni cyari kinzanye vraiment Nachembona gusa ko umukobwa togumana kubera iyi busy yo kwita aya sivyo onya byanzanye tu nabonye umenga ariyo mentalite canke systeme ziwe akoresha ndibaza ko subwa mbere je nawe dukoranye ugize ibintu nk'ibi kandi ndibaza ko ari umuhungu yashaka kumurira kwinuzenya je akamfata niyambari igoti nshaka nje mu rubanza atatoka hapa unavanga wewe ni bikio no acha bya hivyo uravyibuka sinzi nyariko aramhora umukobwa kwa Brown wala nyariko amhora umukobwa mbo rero nabikubwiye kuva mu ntara ko bimbwira naco bitwaye kuko ri gatonda baciremo cameraman amasa neza kuko nakoze ari mu boss nabipanze iki niyo ngisoka bambwiye ko mukobwa ndamaze kubona ari couple cyamvuga ati ni show rero reka tujye show tubaye tubaze cameraman ko bimeze neza amasa neza cameraman amasa bien apo fresh sister ndabajije kandi umeze neza Jemenze neza mugenzwa niki kwanza ibyo rero karambwira mbona umengo biri bigiza kugera kure wewe mu byagenze gute kugira mushike hano jewe muri make yambaringwa kumbiye ko ni kiganyo nandi ndavuga ati ntaso tugenda kubadida barankumbura kuko nkora ibintu bitomoye kandi bimeze neza ariko sinishimye ariko habwo nshatse gucisha amakana ariko ndazi ko biri ko sene vyiza yaba atari vyiza ni muba munshikiye rero blaza bimeze gute bo bimeze bon ntatari cyane bukebuke turashima ama jewe narinje kuraba kandi Imana ishimwe kubona nakubonye kandi naje nizaniye ishugwe rishaka kuma hama ishugwe rishaka kuma bivuge neza mugage birundi biragoye vuga neza ibirundi biragoye mbo utaze kirundi akirundwamo hama kimwe gusa canke kinini deco narinje ngaha anye narishaka nshikirize abakunzi ba STV kugira ngo kalite canke mentalite bakunda kumenyera ko canke banzi ko sivyo nkikorera ko kandi ivyo onya byarataye n'agaciro uyu n'umukobwa mwiza kandi ari romantique ari romantique naramubonye ndamushima turashimana ariko siniyumviriye ko ari inzu ifise uwiyinjiramwo ivyo byarangoye kandi byarangoye gutahura ariko tu Imana ikunda ubayo kandi Imana ntibagira uwayo naramubonye uwo muntu Brown sinzi ko yoba muzi yo Brown Yesu yavuze ati mureka abana begera hondi niyo mpamvu abana bamabaza hondi tubanda iyi ni imigisha y'Imana imeze nk'imvura sawa umeze neza umekula sawa tubanda amandi vraiment kwa kweli sihitaji nje nikamue kaaba la ningali nahitaji aiza nasubiria nitoka kwa baba kweli narakoze ibintu byinshi biteye isoni
uramvumbura ahantu henshi amaramaje ariko naciye mpitamo guhitamo umuntu umwe novuga ati uyu unya azoba urubavu rw'iwanje jewe kugira ngo ejo ijya ejo hazobe ikintu nyamukuru tuzokunganira twemi hama dukore ikintu nyaco mu buzima bwacu ariko naratangaye kubona je bamfima andi bamfima jewe kubera uyu unya yateye isoni kimwe gusa nari nshaka gusa gusaba ikigongwe hama nawe nyene ndamusaba ikigongwe sister naragukunze nawe urabizi ariko ivyanshikiye sinzi ko ubizi mbo sinshaka kuguma nshwanira inuzenya yimbwa bavuga ati igishato c'inka gikunda imbwa je onya narabihevye vraiment hama nanyihanganira azagende akunde namba kunda benshi namba je onya nabireke kuko nabonye na advantage wawe nga anye ku matabo menga akabizo kiyo karacapye nibisanzwe ndamutso y'ikinyafrika ama vraiment nivyo onya nta bindi narinje kumubwira je nawe vraiment aho wambonye aho nakubonye bigume kujya nyene wibagire ko wambonye na nime yiwanje rwanashima wihanagure sinshobora muhevye nikume gukubicisha mu migani myinshi andi mbo jewe sinshaka kubabaza imitima ya benshi kuko ndazi ko hariho benshi batunuye ku bwanje hariho benshi bakiyumvira eske uyu muhungu iherezo giwe ririhe none n'ubuzima ukunda namukunze nk'umuntu umwe niyo mpamvu naraguhamagaye ndakubwira ati nuyu unya ariko nje vraiment ndamuhevye burundu pe wari wabimuteguje ivyo bintu no surprise tu ni sister kumengo wa Jamari what wa Jamari wa tam nimba bavuga ko Kirundi mana ya watamariwe nibisanzwe ubweba nibisanzwe wowe buryo wamukunda mbona mukunda kuko uwo muko muravuga ngo Brown je twarahebanye none bimeze gute ivyakiriye gute ivyo karavuga none ikintu gishitse urashakira nyene to nibisanzwe mwari mumaranye igikingira gute nta ndwi zibiri zirimwe ariko ntubeshe ndi zirimwe rukuri nimba ari nyinshi andi uyu mukobwa mentalite yiwe nimbi mbo sinovuga ko ari mbi canke ari nziza kira muntu afise uguhitamo kwiwe sinzi ivyo yahisemwo kuko nta kuntu umuntu yoza agaca ashikira mfima jewe ngo namutwaye umukobwa ivyo bintu nibikunda nivyo vyakubabaje mbo kunshengeza mu bantu kwera umukobwa ni ibintu biteye isoni byarambabaje cyane wumvise byamubabaje jenje ntabyo narinzi uremeno naguheba uko nyene none erega urukundo ni force no andi cyo nkunze oya so kuvuga ati iyo wewe ukunze nakubwiye ati imitima urabona imitima ifise ukuntu yitorera uyu unya abonye je ndamuhevye paske no bandi wanonanti nibisigura ko yo cyahomba tusana ariko jewe vraiment nabonye kumenga yoza gusinzikaze gufaje wanje kandi ndibaza kuzi ko ngwaye umutima ingwara umutima irakunda sana kunduga mu gihe shavuye niyo mpamvu sinkunda gushavura sana kandi sinkunda gushavuza sinifuza ko no gushavuza amanda mushavuze tusana wapi ndifuza gusa ko yotuza akundane na Brown wiwe amajewe andekera ubuzima ama nkazoronka uwo Imana yaneguriye tuzokorana imigambi muri kazoza ndibaza nzamushima yego none ubunyere uramuhevye mu Kirundi ciza tomora rero neza uramuhevye Kirundi ciza ndibaza ko nawe nyine narafise amatwi yego ukora cicisha ku ruhande kurandi uvuga mu Kirundi ciza ndahevye burundu pe ega nurabivuga neza ndahevye burundu mama naragukunda urukundo narakweretse ariko ino munsi nagwamagaye nka surprise kugira ngo andi avyumve canke abibone nazo mbona handi hamayimvire ko ari kwa kundi nyene oya siko duteye ndarahinduye imirisho twarabihevye ibintu nk'ivyo onya twarabihevye pe no nawe ndakutura
umva uratanze ikaze rero ku wundi mushasha ugushaka iga ni benshi babona abana beza bavuga ati uyu muntu kweri ndamwitore ndirekana n'ibyo mureke n'uyu onye yigire neza kuri nangora nta nubwo babiguteye uba wizeye yuko umwanya n'umwanya uzoronka undi mushinga ubwo babwiye umwanya n'umwanya uzoronka ubwo babwiye ntabwo yashobora kugira naragata yaba haragera ko nkunda ariko cyanda kwikundira none ntiharagera nivyo cyane haragera ko nkunda yagera nacanda kwikundira none ariko rero naje nari kugwara umutima wapi ndabihinduye imisi n'abasheri babiri imisi naye oya nivyo ariko we ntubabaye ariko niba kumengo nta nico bikubwiye je akora ndega ibaze igituma nukuri ndatangaye ngo Brown ngo barashanye je none gahebye ntabyo kwandi nawe ndabikwereka ati ndakwereka uzosubira niko yamufashe kurafata na arashanga none ubundi we ntiwonshobora mana baduhetere yego akumena menye basi murabe uyu ariko arablaga je uyu ariko arablaga ariko arablaga ntuyibaze nivyo ariko arablaga nturi kurablaga none andi ndibaza ko je namaze kukubwira byinshi habaje namuzanye anye kugira ngo tugaragaze abantu bose bamenye ko jewe na wene urukundo wapi kuko naragwamagaye ndakubwira ati umukunzi wanje n'uyu unye sawa imbwa iciriye nitora kandi yakire waciriye rotero ariko intumbero kandi wari wayivuze mu ntaka ko bivuge neza intumbero itumye uyu mukobwa uhagarika gukundana nawe intumbero yiwe ituma jewe ndeka gukundana nawe nuko akunda abahungu ico ni cyane uribagiye ko nawe wakunda abakobwa gukunda abakobwa narabakunda ariko sinari bwitahure amamenye aho ndiko ndaja nahomva kutamufashije umuhanure yitahure mu bandanye fresh mugesho wahenga wanasema kumshauri chizi unajipa kazi nisinzi ko yobitaho none wewe nta waguhanura je sinaguhanuye mwelevu ni mwelevu ariho umuntu yumva ningoga ari speed ariko ariho nundi kugira ngo umutahuze cyanye umubwire ikintu acayibona nka blague none je narashavuye narababaye kubona umenga ni ibintu by'akagaye bitera isoni ariko none unyumuravye urabona ko afite ishaka ryo kubona abizi gashawe ko amaso nanyengeze maze imisi ni urukundo rwa serie urukundo umva andi avuze ko nta shaka afite ryo kumukunda kubera iki gihe bashona na Brown atanyegereye ambaze canke duhure twese tuvugane tuganire harayagiye ko ndaguhamagara sawa urumva rero ubwo nyine yasanze afite indi mitwe yiwe ariko rero nariko ndakubesha nariko ndaguhenda rero uwo bifata gute nishaka ndafite gute jewe ikintu kimbabaje emberetse andi jewe kubera iki mukunzana ngatigeze ambwira ico tuje gukora kandi ko gatigeze ambwira wenyene ko bashwaye na Brown batavyo yigeze ambwira urumva yashimye kuza kwivugira ngaye imbere ya kamera basi nagende ujyandi ibuye riseruse niribagice isuku bujyanye hajyanye bavuga ati batera hejuru umwe agasamaguye hajyanye wabivuze mbifata minenegwe siniyumvira ko ari byo ahubwo je nabifata nka discours gusa uri kura blaga kumbe ukuntu wamamagaye naje wamamagaye surprise ukunyene nk'unya nigire ku rubanza navyo narinzi ndeka nigi andi unaenda wapi we nunagenda kandi nibikora kunja ku ikoti je umva mbwire ko tibitugana ariko ncambona umenga bariko baramfima umukobwa tufu umukobwa kandi nzi ko jewe nanefise abakobwa umuyoro ariko ibyo byose narabihebye ariko me naciye mitamo kweri gukunda umukobwa mwiza aragusuzugura nakwereka ko agukunda kubera ubwiza bwiwe ariko iki cy'urukundo bwibone kandi abantu bafise imitima nkiyo yo kwibona ko ari beza ko bashoboye ko baronka mbo byose turabiciyemo twese turabiciyemo ariko na hamwe mbona umenga bifise akamaro na namumenga byo shikana umuntu ego nugutuza tuhama ukaraba icyo ukora ari umukobwa umwe ugakundana nawe hama mukumvikana urugo rukaba munoni nuko namaze kuvuga ndi nabirefu vraiment hama ugomborire jewe nturirire ngaho rindire jemve ngaho curi
ese sindaguhoza je camwebwe taniki amandi mbo amenya gutwenga nayawe agutwenga arayawe cyo kirundi cawe brother ugomba kurira we nabibonye nturire pole sivyo nturire sivyo nimba ndabubwire basi nturire nabonye amosozi mu maso nturire sivyo ntavyo kurira basi banzireke banzavuga yenze aya nanyihanganire nambabarire kumbure yoba yiyumviriye ko napanze canke nari mfite indi migambi ariko ndazi ko mubwe murafise aho mubishira ababibonye barabibonye si jewe habwo mwaramamagaye kandi nana kimwe napanze nana kimwe nateguye hama je namukunze ariko kubw'ingeso canke kubw'ibintu ibihindagurika mu bisanzwe nabonye umenga sigiza bibandanyije ukunya nosanga nasize agatwe bavuga ati ufise agatwe gato akarinda ikigoma numbabarire yagusavye igongo sha mbabarire vraiment hama none kuva bavugiye je ndarusha n'amadurahetse jewe nzoheza mfuye ariko kimwe gusa izo numbero je rero merci we nibigendera thanks ruraheze bureye muravaye kamayende mbazi biraheze rotirose nta bintu tugiye kubona kandi none ni zindi bakaza gusaba nkigongora aya ivyo nakuri kubera ufise abandi ku ruhande ntaco mvuze oya nabo ufise vraiment nabo ufise je brown twarahebanye ndamukurangiye dutange nimero yawe basi uguke na itore swasa andi cyangwa tuzoyitanga inbox uzoce muyisaba tuzoyitanga andi nimba mugumana nawe mugumane nawe mwazananye bro nawe oya mwazananye muramenya ingene mugira nimba ari nzira n'izibiri nimba sijana muri iri moto mwazananye bye bye merci beaucoup Steve STV, every story matters.